imizi. Bwana sifiwe. Ntabwo tugiye gutinda ariko reka tuvuge gatoya ituma rutanganya ku baririmbyi. Imizi y'Ubukristo ariyo imizi igera kuri 3. Bwana sifiwe. Umuzi wa mbere ni Yesu Kristo. Amen. Dusomera Abakorinto wa mbere ibice 3:11. Aravuga kuko tarundi rufatiro umuntu yashiraho rokeretse rwashizweho ari Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Wono umuzi wa mbere umuntu ashobora wono umuzi wa mbere ugaragaza umuntu. Bwana sifiwe. Wono umuzi wa mbere wa Kristo. Icyaka biri ni ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo umuntu utatungwa n'umutima gusa. Bwana sifiwe. Ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Icyaka 3 n'amasengesho. Bwana sifiwe. Burya umuntu ukomeye n'ubwo yakomera gute adasenga ashobora guhura n'ikibazo kingana n'iyo kindi. Bwana sifiwe. Ariko ashobora kwitsinda. Bwana sifiwe. Ariko kubera yuko usenga ushobora guhura n'ikingana n'ibamwe. Bwana sifiwe. Wowe ukacikorera kinesha. Bwana sifiwe. Gusenga kama filita harimo gusenga niwe kunesha. Bwana sifiwe. Iyo niyo mizi iranga Umukristo. Bwana sifiwe. Yesu aravuze ngo nije muzabibu ukuri namwe muri amashami. Bwana sifiwe. Amashami ni jewe nawe. Amashami agira imirimo igira kuri 3. Ariko reka mvuge n'Imana dusohoze. Umurimo wa mbere ishami rigira ni ukuguma ku giti. Bwana sifiwe. Yesu ni igiti nawe ishami riguma kuri Yesu. Ishami rya kabiri ishami rya kabiri umurimo ugira. Bwana sifiwe. Nuko yari imbuto. Bwana sifiwe. Hariyo ubwoko bugera kuri 3 bw'imbuto ariko reka mbabwire ubwoko bibiri. Ubwoko bwa mbere Bwana sifiwe. Ubwoko bwa mbere ni imirimo myiza. Ubwoko bwa kabiri ni imico ya Kristo. Imico ya Kristo mu rukundo ni imbabazi no kugira neza n'ibindi byose bimeze nk'ibyo. Bwana sifiwe. Nifurije kugira imizi